Mu ntumbero yo guhimbariza hamwe umusi mukuru wa Pasika wimirije, Fondation Bonne Action Umugiraneza yagendeye ibigo vyitiriwe umweranda Rita bibungabunga abagendana ubumuga, aho babahaye imfashanyo ingana n'itone 4 z'umuceri hamwe n'amakinga yo kwiyunguruza amwe bita chaise roulante 30. Umuhuza bikorwa wa Fondation Bonne Action Umugiraneza Ngengetereze Bonaventure yabemereye ko mu byo biyemeje kubaba hafi birimwo. Mu byo twiyemeje muri Fondation Umugiraneza nuko nibi birimwo kandi tugomba kuzoshika no ku bandi benshi, ariko tugiye kuzobandanya. Sinovuga ngo ni intango, twari tumaze no kubikora n'ahandi kandi si impera, kubera n'ubundi turagiye kubandanya kubikora n'ahandi. Hanyuma no kongera nkaremesha aba bagendana ubumuga ngaha. Nashimye cyane ko byagiye biravugwa n'abantu bumva ko by'ukuri nabo bafise bamaze gutahura yuko ugendana ubumuga ari umuntu nk'abandi, kandi nawe ashobora kugira ico yokora kikamugirira akamaro, kikagira n'akamaro igihugu. Mama mukuru arongoye ivyo bigo vyitiriwe umweranda Rita yashimiye Fondation Bonne Action Umugiraneza, yongera ashikiriza ingorane nyamukuru bafise. Ubuhumyi bwaraduteye kubera gusomera kwibuji. Turabituye mudufashe muzoturonse amatara kuri uyu mutumba wa Gihuga, vyodufasha no gukora yindi migambi yunganirwa n'amatara. Mu butumwa tujejwe harimwo gusanga abagendana ubumuga mu mihana iwabo, aho twagiye turasanga bamugaye benshi banyegezwa mu mazu. Kugira ngo tubashikire biratugora. Turabasavye rero mudufashe, mudutabarize, mutugabanirize urugendo, mukuturonsa cane mukuturonsa imodoka yo kwiyunguruza. Turabasavye mudushigikire mukuvuza abagendana ubumuga, baturonsa udukarata two kwivurizako, dufasha abagendana ubumuga bangana 491 mu ntumbero yo kugwanya gusegerereza kw'abagendana ubumuga. Twaratanguye isekeza ryo kubahimiriza kwinjira mu mashirahamwe yo kudandaza no kuziganya no kuguranana, kugira ngo bamenyere kubeshwaho n'ivyo bakora bakoresheje amaboko n'umutwe w'ubwenge bafise. Mubongerereza umutahe, kuko gushika ubu hari imigwi ishika 20 yonyene. Ubushikiranganje bujejwe agateka kazi na muntu, imibano n'iterambere ridakumira Joseph Ndayisenga yabashize mu muhango wo kubafasha mu mugambi woteza imbere ivyo bigo ungana ni miliyoni 5. Twebwe rero mu bushikiranganje kumbure ico no kwemera nuko dusaba uno muryango, barabizi ko twama dukorana, nuko tubasaba ko botegura umugambi w'imiliyoni nka 5 ku buryo muri ku kwezi kwa 4 dushobora gushigikira uwo mugambi, kugira ngo mutere mubandanya gufasha muri ibi inye muri ko murakora. Umwe mu bagendana ubumuga Ntimirangeza Viola yashimiye Fondation Bonne Action Umugiraneza ngo kuko yaramaze imyaka 6 atava mu nzu. Ubumuga nende bumaranye imyaka 6. Imyaka 6 ndi mu nzu ntavaho. None ndashimiye abaje kugendera ibimuga akakanya. Je nahora naba mu nzu sinava mu nzu. Nahora ndi mu nzu iyo myaka yose nari mu nzu. None ubu nza gutembera nk'abandi. Yemwe ndashimiye kuko bantabaye bakamfasha, n'abandi barama babibuka n'utarije barama bamwibuka. Fondation Bonne Action Umugiraneza yarangirije ico gikorwa mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge, aho yagendeye umushinga ntahe aheruka kubura umupfasoni yari yibungenze mu isanganya ry'imodoka ryabereye mu Kamenge, aho bita iwabo w'abantu, ariko umwana akaba yararokotse mu buryo butangaje.